ubutunzi bwavyo. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika umukuru w'ishami rya IMF muri Afrika avuga ko bigenze uko bizotuma ikibazo co kutaronka amadeni kiba hanze gihera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika. Kuri wa kabiri komisiyo y'igihugu mu Rwanda ijejwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu migwi yitwaje ibigwanisho yasubije mu buzima busanzwe 62 mu bahoze bagwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Hatatswe. Mu Burundi naho bamwe mu basore yo muri commune ya Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo bavuga ko kubaka ingo bici imbere y'amategeko bikiri kure nk'ukwezi igituma muracumva ahandi hato. Mwirya nino kwisi naho Uburusiya bwaraye bukatiye umunyororo w'imyaka igera kuri 7 umunyamerika bwagiriza kurwana muri Ukraine. Idonido ni mukanya isasi. Ijwi rya Amerika reka duhere kuri iyo nkuru nayinciye ku masonga mukanya aho Uburusiya bwakatiye umunyamerika w'imyaka 72 y'amavuko igifungo c'imyaka igera kuri 7. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi. Ubushinjacyaha bw'Uburusiya buvuga ko Stephen Habard yasinyanye ku ntaro n'igisirikare cya Ukraine gato Uburusiya bumaze kuyitera mu kwa kabiri 2022 ajya kukirwanirira. Bwemeza ko yahembwaga amadolari 1,000 ku kwezi kandi ko yafatiwe ku rugamba ku itariki ya kabiri y'ukwa kane 2022 mu mujyi wa Izium mu burasirazuba bwa Ukraine aho yaranatuye kuva mu 2014. Urubanza rwe rwabereye mu muhezo. Ikigo ntaramakuru RIA cya leta y'Uburusiya gihamya ko yiyemereye ibyaha by'ubucanshuro. Yakatiwe gufungwa imyaka 6 n'amezi 10. Umushinjacyaha yashakaga igihano cy'imyaka 15 ariko asaba urukiko kwita ku nyoroshyabyaha z'ubukure bwe no kwemera ibyaha. RIA itangaza ko abavoka ba Stephen Habard bazajurira. Umuvugizi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko babizi ko hari umunyamerika ufunze ariko yanga kugira icyo arenzaho. Uretse Stephen Habard, Uburusiya bufite muri gereza zabwo abandi banyamerika 9. Ku itariki ya mbere y'ukwa munani gushize, Uburusiya n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bahanahanye abanyururu babikomokamo 24. Nibo ba mbere benshi nyuma yo gusenyuka kw'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviet mu 1991. Barimo abanyamerika 3. Thomas Kamirindi urakoze. Twe tubandaniriza muri Uganda yemeza ko itakaza amamiliyaridi y'ababa 2.5 madolari ya Amerika ku mwaka kwera ibiturire bizingamitse ico gihugu. Igisata kijejwe kugenzura ingene leta ikora muri Uganda gitanga ibiharuro kivuga ko ayo mafaranga angana n'icakane cayo leta y'ico gihugu ikoresha ku mwaka. Madame Betty Kamya Turwamwe atwara igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ati aya mahera ashobora gukora ibice 23% vy'ibikorwa leta itegekanya gukora uno mwaka. Gutakaza amafaranga angana gutya byokoze mu bikorwa biteza imbere umunyagihugu vyari bikwiye kurazishinga abanyagihugu bose bagahagurukira ikibazo c'ibiturire. Betty Kamya Turwome abandanya kuvuga ko kwera ikibazo c'amafaranga akwiye yo gukoresha n'abakozi bake igisata ramutswa cashoboye kugaruza imiliyoni 2 gusa. Ibiharuro igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda caregishize ahabona bije bikurikira raporo y'ishamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ibiturire ivuga ko igisata kivugwamwo ibiturire vyinshi muri Uganda ari c'ibidukikije. Ku mwaka ico gisata gitakaza imiliyoni 700 z'amadolari. Ibiturire bitangwa n'abipfuza kuronswa amazi meza n'amatara meza buri mwaka ni miliyoni 119 mu madolari ya Amerika. Raporo nshasha ku kibazo c'ibiturire muri Uganda ikabandanya kuvuga ko ibiharuro vyose bitangwa bishobora kuba biri hasi ugereranije nuko biri. Aha muribuka ko Amerika n'Ubwongereza uno mwaka vyashize mu bihano abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu kubera ibiturire bagirizwa. Abo barimwo umukuru n'amashinga amateka ya Uganda Anita Among. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere kibiaga binini vya Afrika.
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiaga binini vya Afrika. Mu Burundi bamwe mu basore muri komune ya Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo bavuga ko kubaka ingo bica imbere y'amategeko bikiri kure nk'ukwezi. Simwe mu nsiguro batanga harimo ubukene bw'inyubako rusangi burangwa muri iyo komune. Inkuru yateguye n'ijwi rya Amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Bumba muri zone ya Camazi mu gisagara ca Mukambati rubibe rw'u Burundi na Tanzania bavuga ko ubukene babayemwo aribwo butuma bubaka ingo badaciye mu mategeko. Ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga 50,000 kugira ngo bashikane kuri komine ya Gisagara kugira bandikishe ubugeni bwabo. Abana bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Umutware yakubwiye ati kuva ku Mukambati kugeza ku ikomine ndaguca 50 ukuragenda n'ivyagirizi cyose muri kumwe uraza kubigaburira ivyo bintu vyumvise agasanga nta nibikome 40 by'ibiharage wifitiye mu nzu wumva wewe uvyemera ucuvuga ati birase candamuyora yavanye igihe mu maranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimaje vuga ati hakuma imisi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kizacu zonga umuco no kubitirwa nayo mabarabara gabwana. Hari gihe bishika umukobwa ntashime gucikira iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu ari byo bita kudehura. Abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamwo. Uyu ari mu banyonga ipikipiki. Hari abakobwa bavuga ati twigire n'undi avuga ati jewe itankoye sinzoza tagize mariya demeye ngo twigire siko cyo mugenda nyo imoto gacamwuri ubona bavuze ati nanje maka nzohema ndagutwaye sinzoguheba nirazima acavuga ati reka we nawe naho tibasi reka ndenda tuwe turamwe mu tuyoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umumotari hama akazanye navuga ati ingo dutahane ndabutane basi wanya uvuga kubera nanje mba imisiyo twabo twavuganye cyo ndayiraza ngoma nigiye inkunguvu ntihabaho nta n'undi umva je yavuga ikinduru. Abamaze kubana abavuga ko hari gihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko. Honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe amaze kubyara abana 2 arasigura igituma batarandikwa. Je twarumvikanye nyene bazosha twandikisha hanyu kubera ata mikoro dufise kandi naho nyene umaze kurongora hariho imbonera kure ziza zikagusonga kubera taciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera none zimaze kugusonga kuko bahereza ayo mahera umva ya mahera yo gutwara ku komine nayo icapa. Kuva ku mutumba wa Bumba gushika ku mugwa mukuru wa komine Gisagara hari ibirometero 46 kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira ibirometero birenga 90. Musitanteri wa komine Gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni. Gracie Nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone Camazi bikora ko mu bijanye no kuraganisha abubakana. Ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mweyo zone ukabigishiriza hariya zikenyigisho bahabwa tukongera kubabirashishiriza hariya. Ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaniriza urugendo abene gihugu bifuza ko bakabiciye mu mategeko mugabo gaca bahagarikwa nuko ku mugwa mukuru wa komine ari kure. Ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka. Hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa Tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi ateraja hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu. Tuyisenge Naftali afise ica saba leta. Ariko noneho ubu rero bisigaye bitugora cyane kuko igitoro cyarazimvye gose ivyuma vy'amabasikeri birazimba amabati garazimba aho hose ivyo kabisa n'ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi banyakubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara amakinga kandi batirizimvye bagaca badupungurizaho kidogo umuntu yovuga ati kikinga ndarirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronkaho ncisha ikinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambaga amabati garazimvye niruke nago ndagaronke. Kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'inguvu nyinshi kuva mu mwaka wa 2017 ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore. Duhere muri Kongo. Bamwe mu bagendana ubumuga bakora imirimo yo gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Burundi bakoresheje amagare bavuga ko babasha kwiteza imbere binyuze mu mirimo yabo.
bamwe mu batwara imizigo n'abakora ubwo bucuruzi bavuga ko bubatse amazu abandi bakishyurira abana amashuri ya kaminuza. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira. Ugeze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi, uhura na bamwe mu bagendana ubumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo ibifungurwa, amazi, amata, amafanta ndetse n'amakara. Bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru, abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko. Ariko aba bose ntibibabuza gukora, kuko uhura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo, abantu babiri bari inyuma yabo bagenda babasunika. Mugabo ni Faranga Jerome agendana ubumuga, twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika. Yemeza yuko ku munsi iyo yakoze neza akorera $20 hafi 20. Je mfite ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Je nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi. Aka kazi ndagakora n'iri kinga ryanje hamwe n'aba badufasha kudusuguma karadutunze. Gutwara ibidandazwa byose bica mwiri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka amakinga yisununuye atwara ibidandazwa byinshi. Umuryango nditunganije, yego muhiri wanje hameze neza. Ku munsi ndashaka kuronka 50 ku munsi. $20 nk'akarori $20 ndazironka ku munsi. Ni kubwira abantu bagendana ubumuga bagenda basega. Abagenda basega novuga ati barazitswe n'amajambere, ahubwo boza tukakora. Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzamahanga w'abagendana ubumuga, bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi. Kibazoheza Pascal ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60, amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga. Jewe mfise abana bose hamwe bari 15, nkabo bose n'ukuri baramerewe neza, ntawumerewe nabi arimwo. Kubera iki aka kazi nirirwa ndakora, abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiriko bariga. Bamaze kaminuza? Oya, bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza, babiri nabo barahejeje baca baricara. Ni gute wishura abana kaminuza kandi ugendana ubumuga? Ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buriko burabahereza ubwo bumenyi, nta kindi noba ndabarengeje ko mugabo homba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije. Wavanyemo inzu? Yego, n'inzu irimwo y'iparasera yiwanje. Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo, kuko boroherezwa cyane ku mipaka. Abagendana ubumuga barakora neza cyane, baradutwarira imizigo. Yego, nk'ubu je bantwariye igitoki, bantwariye ibiraya, bantwariye itomati n'ibitunguru, bumvikanye ibeyi, ndamuhereza akantwarira akanshikanira hajya ku mabajaji kugira turonke ingene twiyunguruza, kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu twokwiyunguruza, imizigo yoturusha kuyikorera ku mutwe. Aba bagendana ubumuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi, bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza, kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye. Bamwe muri bo bavuga ko bashatse abandi bamugaye, abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo. Birashake natumye abagore 5 bose batavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi numva urumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana, ariko najyo naguma ndashaka ndongora umugore wize amashuri. Rero bajye bo kwiga urumva bafisi yabo ideology mu mutwe yo kuvuga mpaka rondero umugabo ujya wize kandi afite nakazi tangura kubona ikinga. Rero iyo uzavugisha bose bazatangura rero kwemera, kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera afise ikinga no gumaraja bukajabwa ku mupaka. Twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira, ariko amwe mu mashirahamwe yabo yerekana ko abarenga 100 barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira. Usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira, usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda, undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta. Ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga, naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministire ku rwego rw'igihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere kibiaga binini.